Reka nongere masuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Twagiye tugaruka ku nkuru ya Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko yaje guhagarikwa kuri uyu mwanya bigizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko kubera ko hari amakosa yari yarakoze akurikiranyweho ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwaje gusohora itangazo ruvuga yuko Bamporiki Edouard akurikiranyweho ibyaha bya ruswa ndetse n'ifitanye isano nayo. Gusa ariko n'ubundi mu itangazo ryari ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe nk'uko yarashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'ufite ububasha yaje guhagarika Bamporiki Edouard. Nyuma yuko ahagaritswe RIB yatangaje ko afunzwe ariko afungiwe iwe mu rugo ndetse atemerewe kurenga imbago z'urugo rwe. Gusa amakuru yandi navuga yuko ari amakuru adashimishije nuko amakuru atugera muri aka kanya avuga yuko umugore wa Bamporiki Edouard nawe arwaye ndetse ashobora kuba narembye mu buryo bukomeye cyane. Binavugwa yuko bishoboka ko ari nayo mpamvu inzego zibishinzwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rushobora kuba rwarahereyeho rufata icyemezo cyo kuba atafungwa ngo ajyanwe kuri sitasiyo ya RIB akaba ahubwo yafungirwa iwe mu rugo, cyane ko amakuru avuga yuko uyu mugore wa Bamporiki Edouard yagiye no kwivuriza hanze ariko ntibyakunda agaruka mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yari yakira n'ubusanzwe na mbere yuko wenda atabwa muri yombi bikavuga yuko n'ubundi Bamporiki Edouard ataramerewe neza kubera yuko umugore afite uburwayi amaranye igihe kirekire. Akaba rero bivugwa yuko ari nazo mpamvu zikomeye cyane inzego zibishinzwe zishobora kuba zaraherewe zifata icyemezo cyo kuba atafungirwa kuri sitasiyo ya RIB ahubwo akaba yafungirwa iwe mu rugo mu gihe gikorwaho iperereza nk'uko RIB yabitangaje, ariko kugira ngo n'ubundi akomeze kwita ku mufasha we bivugwa yuko arwaye. Nta makuru dufite, ntabwo dufite amakuru ahagije agaragaza uburwayi umugore wa Bamporiki afite n'ubuhe. Gusa ikizwi neza n'inshuti ze za hafi nuko amaze igihe arwaye ndetse yagiye no kwivuriza hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko aza kugaruka nyuma yuko ntacyo bitanze, ariko bivuga yuko n'ubundi yari akomeje gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwe. Bamporiki Edouard rero navuga yuko ni umwe mu bakoze imirimo itandukanye. Yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva muri 2013 aza kugirwa umukuru w'itorero ry'igihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho gatoya aza guhabwa inshingano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yo kuba umunyamabanga wa leta cyangwa se state minister muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Numwe rero mu bagabo bakunze kugira imbwirwaruhame zikomeye cyane kandi yanagize n'uruhare rukomeye cyane mu mwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Bamporiki Edouard rero navuga yuko ari mu bihe bitamworoheye, yaba kuba akurikiranwa ibyo byose ndetse binashoboka ko ashobora no kuzagezwa n'imbere y'ubutabera cyangwa se akaba yahabwa n'imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko yaje gufata iya mbere aza kwemera ko yakira indonke asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse asaba n'imbabazi n'abanyarwanda bose muri rusange. Cyo gihe yabinyujije kuri Twitter yavuze ko umutima we wanze kumuha amahwemo nyuma yo guhemuka. Yagize ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse umutima wanze kumpa amahwemo. Ati bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri urubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba imwese imbabazi. Ati ndatakambye. Bamporiki yemeye ko rero yakira indonke nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe ku mirimo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Nibikuye rero mu itangazo rimuhagarika ryashyizwe umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente hari kuwa kane. Bamporiki yahagaritswe nyuma y'amakuru yari yiriwe acicikana icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu mugabo yaba arafatiwe mu cyuho yakira ruswa mbere y'uko ayo makuru yemezwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Muri urwego mu itangazo rwasohoye narwo bavuze ko Bamporiki afungiwe iwe mu rugo ndetse atemerewe no kurenga imbago z'urugo rwe. Bagize bati Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Ati perezida ku byaha akurikiranyweho rikomeje kugira ngo ariko hagati aho ngafungiwe iwe mu rugo. Bamporiki rero nko twabivuze yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kuva muri 2019 nyuma y'igihe ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'igihugu cy'u Rwanda. Ku mugabane wa Afrika amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa gatanu. Hari haheze umwaka urenga ico gihugu kidashobora kuyatunganya nkuko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashinga amateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya president wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya President Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo
yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021 ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Mu zindi mvo nyamukuru zacereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati y'indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa gatanu, imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12, hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia president atorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka. Uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na shingamateka, no kuvuga amajwi 188. President Famojo aremerewe n'amategeko aremererwa n'amategeko murantunga yo aremererwa n'amategeko yuko yokongera kwitoza. Bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimwo babiri mu bigeze kuyobora igihugu, akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Famojo mu bandi bazohangana harimwo uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere ari we Hassan Ali Kaile. Uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo ukurwanya imirwi y'intagondwa irwiremwo aba Al-Shabaab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia. Diane Nahazwe urakoze kutugezaho hari makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abaturage barinubira inzego zishinzwe gufata ibyemezo ku biciro bikomeje kuzamuka. Ubuzima buragoye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ifungurwa, amabisi n'amazu abayafise barayaduza. Kwiyunguruza biragoye, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose birabuze. Abo ni bamwe mu Barundi batishimiye ibiciro by'ingendo byazamuwe. Mu Rwanda Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo akurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Impunzi z'Abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikingiza virusi ya corona. Izi nkuru hamwe n'izindi Ijwi ry'Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje ahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranweho. Ijwi ry'Amerika ryashatse RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo batubwire icyo Edouard Bamporiki akurikiranweho, ariko ntibatwitabye. Gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIB isobanura ko Edouard Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIB ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe Edouard Bamporiki afungiwe iwe mu rugo. Mu Burundi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera. Barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kuwa gatatu, icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje hamwe no kunguruza abantu n'ibintu yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe, ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu yiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara ca Bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga 150 kuyara hasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru kuko ko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba. Baratutse ibintu byose, abakozi bakoranaho imishahara itekeraduka. Umva ubuzima buragoye cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ifungurwa, amabisi n'amazu abayafise barayaduza. Urumva ibintu byose byabaye ndanse. Kwiyunguruza biragoye, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose birabuze. Hanyuma bagaca batuza ibiciro kandi byose kwiyunguruza. Kuri
kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha 3 mu gisagara ca Bujumbura. Abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo c'ibura ry'imodoka. Nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura b'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nk'uburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba. N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo. Twabyakiriza cyane kuko ntawo pinga leta uko zivugijwe nuko zitamba mbo ikintu cyo hindurwa nuko bodi ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari turatonda tukarara kuri station iminsi 3 tutaronka nuko natwe ngo tuvugira rero kugira icyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tukakora akazi nk'uko bisanzwe bogerageza ibitoro bikaboneka hose. Umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kubarenganirwa gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu. Nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura b'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe nta dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nk'uburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda bamwe bacerewe bari bagiye by'ukuri birateye ubwoba. Naho kubijanye n'ingabire y'igitoro leta y'Ubuyapani yemereye igihugu c'u Burundi mu minsi heze ngo ntirashika mu gihugu nkuko abanyagihugu benshi baguma babyibaza cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyindwi. Iyo tugize amasezerano nka benayo birafite inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani twasinyaniye n'ibyo mugabo buravuga buti ico gitoro muca mukigurisha mukagirisha hano mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemwo acaja mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko n'igihugu cy'Ubuyapani. Murumva rero yuko ico gitoro kirashika ngaha kiri mu nzira. Iriduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangajwe mu kwezi guheze kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Serive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu Rwanda mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Eric bagira ubusasu imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja. Ijwi ry'Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja. Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakiza amavunja ariko bafite umwana uri mu kigero nk'ik'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye. Turamwe na wigaga mu mashiga bukiye naho nta muntu wamubona mwacu ntawe rwose ngo beshi kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76